urazi neza nkikubona ubundi narakubonye kuri afishe y'igiteramo kigiye kubera ngaha mu gisagara ca Gitega uri kumwe n'aba Yasoni uri kumwe n'aba Gasorero Comedy uri kumwe n'aba Bishari hariya ari nabo bazokwakira mu gisagara ciza ca Gitega uko nakubonye rero ndakubona ufise agashisho kuri Tupac nije wa mbere ndabikubwiye bro oya nturo wa mbere nturi wa mbere kuko ndamaze no kuronka amafaranga baza barampa ngo sana Tupac abazungu abazungu pana birabure abazungu kandi baramaze kungwa mu nda bibaza ngo ni Tupac yagarutse ivyo nivyo iyo bakubwiye ko usa n'umuhisi urumva wishi none ko tache gatari mwene wacu ngomba bare gatari mwene wacu ngomba bare sinishima kandi sinjoherwa ndabifata ko yo demo semalaya nikuchangamuka kwa Ulaya hoyo demo semalaya hariho umukobwa akerebutse akavuga ibishegu ugasanga ahari ibishega arabivuga agashegura ariko ugasanga ntatanga bariho je ugasanga bariho kandi je nahora ndabirirwana utambanije ibyo atanga ibyo ari oya singomba ndabikubaza je ndakuze singomba je ndakuze je nahora ndabirirwana abakobwa nahora ndabirirwana kandi ntibampa mugabo birirwana muri gete muhiri wanje twabagwana kandi wasanga arabagenzi kandi naco nabibonamwo kabisa bariho maririrwana hama ntibamwe twaririrwana urazi gituma muzaje twaririrwana ico gihe nakubita urumogi cane mugabo none kandi ukubita urumogi abantu usanga bafise none wibereye hayi umuntu wo musaba bavuga ko umuntu afata urumogi canke itabi ngo abakobwa usanga ushira impera kubera urinze bafata ubu wikwegera ingorane kandi ingorane zimaze kuza kaba kabaye Igozen TV. Hello my people, uri kumwe n'umusatirizi mba ndahari sometimes kugira ngo tube update nkuko mamuzi ko namandi update uno musi naho ndi update gusumba iyindi misi yose naho ndiyo look nakiruka ndayimaranye imisi turiwe mu masaha y'ijoro wowe uri muri Australia canke uri hehe nibaze yuko nyimba turi mu masaha amwe twebwe ino turi isaha 2 z'ijoro n'iminota 7 murumva ko umusatirizi ntigera nicara no musi nakiriye umutumire ari special umutumire kabisa nari maze imyaka mvuga ati umujama none tuzokwicarana ryari tuzokorana ikiganiro ryari ko mfise amaziko ko mfise ibibazo byinshi ko mfise ibintu byinshi bishaka ko twoganira cameraman hindukiza kamera gato kugira ngo umusatirizi ndabereke umutumire wanje uno munsi fiki umeze fresh bro wagwan niko fresh you are welcome in Gitega bro yeah, thank you very much long time ago I know urugendo rwagenze neza safi sana ariko si cyane habarabaye ibintu by'ingorane kandi ni ariko twashima Imana twashitse amahoro ibintu by'amasekuse mu ndege byaba oya indege turayimenyereye tiorira buri mwanya gusa hari gihe usanga bakubwira ati uzokurira 11 ugiye ngo bakubwira ati uri saa 2 canke indege yagujanye bigasaba kuri hayane mafaranga ivyo byo nibisanzwe turabimenyereye kangahe indege imaze kugusiga uri mu ubuca kumbure canke ugomba ufata urugendo ntanari indege idasiga ntanari iransiga gusa tuhaye tubuza batubwiye ati indege yabasize ariko indege tuyibona kandi dufise intuzo yayo bisaba ko dukata indi tike kugira ngo turire tugende dusange ahiyindi ituzana muri Afrika ibiri dukoresheje akanya gato imbere yuko twinjira mu mwuga wo kuririmba nyezina ndashaka kumenya Fiki canke Rafiki ni muntu ki no murundi avuka mu yentara ubu tuvugana asanzwe abarizwa mu kihe gihugu canke mu yahe continent jewe nitwa kwanza Rafiki wa kweli canke amazina iyo bampaye abavyeyi ni Barnaba Fikiria mugabo y'ubuhanzi ni Rafiki canke Rafiki wa kweli kuri Facebook canke Rafiki aka Fiki kuri YouTube mvuka mu Ruyigi muri commune bita Kinyinya niyo mvuka abantu bahari yanye ndabatinya abantu bo mu Ruyigi none ko je ntabaro Ruyigi ni vire buraye
ntushobora kubona si ngombwa ntinye kubera nivire burayi ibyo utinya jewe naje ndabizi ariko siyumva nivire burayi gira amahoro. ariko ukuntu uvuga utandukanye n'abanyaruyigi ngira ngo nuko imyaka myinshi yanyu mwabaye burayi hariya yavuga ngo ndaringiye hari imvugo abanyakinyinya bavuga oya kubera igituma bavuga ngo ndaringiye ni kubera turi ku mupaka wa Tanzania urumva hariya mu kumoso bavuga igiha bavuga igiha naje ndakivuga nshishiriza ko gato ndamukiriza ariko baradukurikirana kuri Igoze NTV rimwe yo ngomba kubivuga ndagamba kandi neza ukavyumva ari ati nakavubu hari ati nakavubu mugabo ivyatsi bihiye nyene ubona umwoci waduze mu kirere gose ukabona nyene nuko nyene nawe ivyatsi bihiye ubona umwoci mu kirere wasamirane nawe uravyo nuko mwavyumvise mwitera Rafiki canke Fiki nandi mazina kumbure nkuko yagiye arabikubwira Rafiki umugabo wo kuririmba uri muri agent umuririmbyi twemera umuririmbyi kandi akora indirimbo zubaka apana za ndirimbo ntokumviriza ndi kumwe n'abana banje nawe urazizi ko ziba zirabaho kwezo ndirimbo vuga naje naho ndazikora mugabo naraje mvuga ati none abana nabo abatama nabo bica bigenda gute kera nawe wahora uzikora indirimbo nkazijyaye naho ndazikora cyane kandi rero zitanu ku munsi zijya abantu batumviriza bakuze n'abana ugomba na 10 nazikora ariko navuye mu ndabiheba kugira ngo nze ndakora kamwe abantu bashobora kumviriza ubundi rero zijya nizo zoroshe gukora gusumba zijya zuba yego nizo zoroshe kandi cyane kubera ikizoro kubera ibije mu mutwe byose nivyo vuga nimba ari bisusu birenganye ririmba ibisusu ivyo nyene kuko nutora ibije mu mutwe urumva uca urengana kamwe mu turirimbo wigeze kuririmba kumbure utokumviriza uri kumwe na mama wawe canke na papa wawe canke n'abana ba cyane nyinshi kubera aho ngeze kundirimba hafa amajana 2 urumva sinozibuka gusa hariho kamwe wumva ate niwashaka uzonzanira ntarinze kubigusaba niwashaka uzonzanira ntarinze kubigusaba kalenda yanje ni kuwa 6 burya rero bagiye mu misa aho nzana yibagiye mwumvise ko afite indirimbo nyinshi ni nyinshi niwo vyibuka ariko ibiti ivuze amajambo shanda yibuka Rafiki mubi wanyu ninde yari umuririmbyi kumbure watoranye nde mu mugabo wo kuririmba ntawe ni wewe nije ndumwe biza gute ninde muririmbyi yakwenspira w'umurundi wavuze ati je vraiment ndagomba kuba nka naka wakuze ukunda nde kuko nkunda nyimba ruburerero nkunda gutanga mu baririmbyi bacu b'u Burundi wiyumvisemo gute canke ninde yakwenspira kugira ngo nawe uje mu mugabo wo kuririmba mu Barundi nta numwe ariho mu Barundi nta numwe ariho kuko nigiye natangura ntibari bwamenye no kuririmba ibije ubunyene mu Barundi nta numwe ariho mugabo mubampaye inspiration ni Binman nawe no mu Jamaica hanyuma na Snoop Dogg urazi neza nkikubona ubundi narakubonye kuri afishe giteramo kigiye kubera ngaha mu gisagara ca Gitega uri kumwe n'aba Yasoni uri kumwe n'aba Gasorero Comedy uri kumwe n'aba Bishari hariya ari nabo bazokwakira mu gisagara ciza ca Gitega uko nakubonye rero ndakubona ufise agashisho kuri Tupac nije wa mbere ndabikubwiye bro oya nturi wa mbere nturi wa mbere kuko ndamaze no kuronka amafaranga baza barampa ngo sana Tupac abazungu abazungu pana birabure abazungu kandi baramaze kungwa mu nda bibaza ngo ni Tupac yagarutse ivyo nivyo iyo bakubwiye ko usa n'umuhisi urumva wishi none ko gatari mwene wacu ngomba bare gatari mwene wacu ngomba bare sinishima kandi sinjoherwa ndabifata uko bije kubera ntaco mba nduze ntaco mba mbuze akaririmbo kumbure kakudugirije amateka katumye kumbure Rafiki iburayi imenyekana ndetse no mu gihugu cawe kumbure uragura karere bidasanzwe ako karirimbo kabayaka na karirimbo kitwa Semalaya huyu demo Semalaya
nikuchangamuka kwa Ulaya, huyo demo si malaya, si malaya, si malaya. hariho umukobwa aba akerebutse akavuga ibishegu ugasanga ahari ibishega arabivuga agashegura ariko ugasanga ntatanga bariho je ugasanga bariho kandi je nahora ndaberegwana utambanije ibyo atanga ibyo ari oya singomba ndabikubaza je ndakuze singomba je ndakuze je nahora ndaberegwana abakobwa nahora ndaberegwana kandi ntibampa mugabo wabirigwana muri gete muhiri wanje twabagwana kandi wasanga arabagenzi kandi naco nabibonamwo kabisa bariho baririgwana hama ntibagu twaririgwana kwirigana n'abadada n'abigeme hama ntubasabe canke ntimubikore burya ivyo ni ibintu kumbura bishobokera abatipe bake bimi oya urazi gituma muzaje twaririgwana ico gihe nakubitira umugi cane cane mugabo none kandi ukubitira umugi abantu usanga bafise none wibereye hayi umuntu wo musaba bavuga ko umuntu afatira umugi canke itabi ngo abakobwa usanga atanabi ushira impera kubera urinze bafata ubu wikwegera ingorane kandi izo ngorane zimaze kuza kaba kabaye Rafiki ifungurwa warukumbuye gufungura mu gihugu cyawe cy'u Burundi zabaye nk'iza amateke hariya nta mateke mbega ntimwigeze mutubwira igihugu mwatubwiye kontina ko ubu musanzwe mu biburayi musanzwe no mu kihe gihugu ubu mubarizwamo tuva mu gihugu cya Australia mu gihugu cya Australia mu bumanuko bw'ico gihugu mu bumanuko bw'ico gihugu bita Adelaide canke South Australia mu Congereza uko babivuga yego ifungurwa remo rimukumbuye gufungura mu gihugu cyacu cy'amavuko zari nk'iza amateke ibitoki ni ibintu nk'ivyo hariya ntibiboneka cyane birabayo mugabo tubirya byaramaze gutagarana birabayo tubirya byaramaze gutagarana kuko ibifungurwa babishira muri firigo bikamara indwi zibiri zitatu urumva ubirya bidafise n'akanovera Rafiki nko muri agent ndakwita umurigent kuko vraiment uri mu baririmbyi nemera kandi abaririmbyi bakora indirimbo wumva ko ziba zifise quality video yawe ikumbure y'ubukwe indirimbo yawe yaje ku kazina Bareke ni indirimbo yaje ifise amasanamu meza cyane ndetse ni indirimbo wakoreye amasanamu azimvye nibaze ko ya video itagiye munsi y'amadolari nk'ibihumbi nka 10 by'amadolari oya kwanza ya video nta nijana ryagiye ya video iri mu mutahe bro ryagiye guko uwafashe video ni mwene wacu yafashe video ku bugene siniwe namureha ariko bari abandi iyo mvuga ati ndabarihe nariko bariha nk'ibihumbi 3 none woza kuriha umuntu w'ibihumbi 3 ufise mwene wanyu baza kugukorera kubona uzi gituma nakubwiye ko ndakwemera uri mu baririmbyi kumbure kandi nemera abaririmbyi benshi baba diaspora akenshi bakunda gukora amakorabo kwa abastari bafite amazina kugira ngo babaduze ariko nta n'umunsi n'umwe ndigera mbona wewe uri kusaba korabo nka Fizo canke Sadbi canke aba bapete ko barazamuka wamukora ku giti cyawe kandi ukaduga ku giti cyawe bari mu bantu nk'abangahe kumbure bakushize mwiyo idea kumbure ati kudugira ku izina ry'iwawe navyo bifise agaciro gusumba aho kudugira ku izina ry'undi muntu nta muntu igituma ndabikora je ndumwe ni kubera ndiyemera ndiyemera ko ndabishoboye rero ndaraba nkavuga ati nkakorana naka ahavanye nonere 70 nasizeko yahavanye nonera canke ashireko ama 70 meze neza mugabo flow ibigwaye ibigwaye nico gituma ndabikora ndumwe mugabo sikuvuga ngo nkora ndumwe ngo nabuze abantu twakorana collab oya bafariya zitwakorana basitabi twakorana Kidumu wewe ndaze n'umugenzi n'umujama niko navyita ni muvyeyi wacu nubo turi mu mwegebe n'umuvyeyi wacu mu muziki no kudusomba imyaka myinshi urumva rero sikuvuga ngo nabuze abantu dukorana oya ni beshi n'abatanzania n'abaganda n'abakenya bose ndabafisa mu menu ndabafisa basani beshi twakorana collab ariko ntabyo nkeneye ko dukorana ubunyene bo hava munyo batangura ngo asinge kuwa mimi ngo asinge kuwa asingwe kuwa yeye yataba jewe ntihari gukura yataba jewe naramufashije ivyo nivyo jewe nanka
Yes kumbure Rafiki tugenda turangiza ikiganiro tubwire indinganizo z'iki giteramo kumbure wateguye mu gisagara ca Gitega aho uzoba uri kumwe na Gasore Comedy lo Comedy uri kumwe na Yason hariya anye uri kumwe n'abandi baririmbyi kumbure mu gisagara ca Gitega bari mu bazokwakira harimo nka Bishakri n'abandi batandukanye. Indinganizo z'iki giteramo kizobera ku Ngoma Bar, mbega iki giteramo ivyacu vyifashe gute? Je rero sinzi kirundi neza indinganizo sinzi ati washatse kuvuga. So igiteramo giteguwe gute neza na neza, mbega kwinjira bizogenda gute, hanyuma program kumbure ya concert yawe program nibyo washatse kuvuga. Je uko ndabibona ukuntu biko byategurwa bimeze neza cyane gose nta kibura kihari. Tucasiga indwi zibiri ni hagira ikibura bazobatubwira kugira ngo twongeremo, ariko ndazi ibintu bimeze neza. Nzoba ndi kumwe na Gasore, Yasini, Bishali, Delay, YC n'abandi batamvyi b'intambo zitandukanye. Bimeze neza cyane kandi nashaka ahubwo ntumire abafana bose bagitega n'abari mu zindi ntara bazoshobora kuhashika baze kubwishi. Amafaranga si menshi cyane, ni 3,000 ku mu VIP 5,000. Tumenyere kuza turaduga ko urumva 5 si vyinshi kubera hazogera igihe tuvuga ati kwinjira n'100. None umuntu atinya gutanga 5 100 azoza. Jewe nkibona post yanyu kuri Facebook, page yanyu ya Facebook, none sinayibonye kuri page yanyu ya Facebook. Nabonye post ikumbure kuri Ishaka Label Entertainment, mbona afishe yanyu ya show izobera ku Ngoma Bar, ariko kubera ko ubu ibintu vy'amabase byaje nibaze ko atari show ngira ngo ni base ko, ariko rero no munsi turi kumwe face to face. Vyaje gute kugira wiyumvire ko woza kunezereza abanyagitega aho nzi ko aba diaspora benshi iyo baje ari bake cyane biyumvira gushika Igitega, niyo baje bategura ama evenement yabo canka amashow yabo mu gisagara gusa cya Bujumbura? Ukuntu sivyo kwiyumvira gusa kuko mva mu Ruyege kandi mvuka mu Kinyinya. Abantu bavuze ati utegeza kuza guheresha muri Kinyinya canke Ruyege kuko ari yuvuka. Ndavuga ati naho biruko nzohera Gitega ku buryo kubera ari hagati na hagati mu gihugu bazozi bava mu mizo ntara zose baza ngaha, kuko ntiworonka amafaranga yo kuzori habaririmbye bazoba baje kugufasha guteramisha abantu. Uhere Kinyinya ubariha Ruyege ubariha Bujumbura ubariha ariko yukoreye hagati na hagati kuri center biroroshe bose kuzira rimwe bose mugahuriraho nyene. Nawe uravyumva ivyo. Yes, turangiza ikiganiro ndashaka untembereze muri Australia gato. Abantu kumbure tutari burira indege cyane tutaraje hariya mu bihugu by'iwanyu bavuga ko hariya anye wanashaka n'imvura ibashikira mu bishatse. Twebwe wacu nta bapfumu dofise, abavura ati nabo dofise. Twe wacu n'abavura ati dofise, ariko imvura iragwa kandi ntigwa hose iwacu muri South Australia, muri Australia y'ubumanuko iragwa nyene birafise igihe cyayo, ariko mu Brisbane ahandi bayita Coast iragwa umwanya wose. Nta byo kuvuga ngo ni muci canke mu gihe c'imvura imvura igwa umwanya wose. N'ahandi rero imvura itagwa nyene nkuko yishakiye. Abaruzi barahari muri Australia? Abarundi ndibaza baba bahari. Abarundi ndaza baba bahari kubera nibo bakunda kuroga. Abarundi baba bahari kandi kubwishi nibo bakunda kuroga. Abapfumu none habaye abarozi hobora abapfumu. Habaye abarozi hobora abapfumu. Barapfumura nyene uzobumva ati ni wanywa mubirizi, none umuntu uza kukubwira ati ni wanywa mubirizi ntabapfumuye. Urumva barahari. Ikintu kumbure wabonye mu gihugu cy'u Burundi canke ikintu wabonye utibaza canke utiyumvira ko wohabona cabaye cyane? Reka manze ndabe. Oya ahubwo si ivyo kubona ivyo numva. Kubera numva ati ugize ibi ati no gufunga ati ugize ibi ati no ivyo nibi vyari kubera guterana ubwoba. Urumva ngo abarundi ngo ntibatwenga ngo baguma bashavuye ngo ntibogenda ngo batwenge ngo ntibogenda ngo utangura kwanikira amenye imbere yabo bashonje ngo nawe uhaze ngo barayakurayo.
mugabo naraje ngaha sanga abantu baratwenga muraganira urumva ati nukuroga bavuga ngo nukuroga bararoga ejo bundi mvuye mu Kenya ahubwo mukono abantu baje bariruka kundaba narifise giteramo cakimya mugabo bya ibintu byari bimeze neza uko navyibaza nkuko bavuga ati mu Kenya bararoga nasanze abantu bameze neza kiretse baroga iyo ugiye kubishimako urumva nawe ugiye kubishima ko nawe ntiwone ndakwishimye ko ntiwongereka kunkura mwabe. Okay, imbere yuko turangiza mbwirira aba bantu bahora bumva umuntu ari wo mu Gisuru ari wo mu Kinyinya ngo ujya muntu agira ku rutaro ngo ujya muntu ngo numuvura ati ngo ujya muntu kuno akajambo kumbure kagasunika rugi wabatekere. Sha sinovuga byinshi kubera ndacari namezi menshi erega harigiye harigiye buhava bandabira sinovuga byinshi mugabo cyo nabonye ibintu byarahindutse ubu abarundi bameze neza ibintu nubwo bavuga ngo ibintu urumva mu Burundi ibintu bimeze neza kabisa sinobesha kwinjira igiteramo n'akanoti kangahe kuje twabivuze kwinjira ni noti y'ibihumbi 3 canke 5 mu VIP ntuze witinye urazoza urabe ni rafiki wakwereke fiki baby kutoka Australia. Yeah, so it is your baby boy, you know. Usikose kuja kuni support. Yeah. Yes nuko reka ndabasezere ntabanka ariko mwumvise ko Rafiki Fiki yatubwiye byinshi cyane mbere ananatubwira itandukaniro ryahariye wabo muri Australia kumbure n'itandukaniro ryaha iwacu mu Burundi ariko novuga ko yarahamenyereye kuko Igitega hasanzwe hakanye ariko ndabona yirorashije yambaye agashati kari simple bro. Ikindi gihe turaguha ikaze mu gisagara ca Gitegana Igozen TV muri rusangi turaguha ikaze. Muragize neza kandi ndabashemiye muzoze kubwici kuri ico giteramo citariki 3 z'ukwicenda uyu mwaka hazigendwa 2 gusa. Cheers. Igozen TV.